n'importe quoi kugira ngo ishikane ikintu numva ko indoto ziwanje zishike quoi. Donc nibaza ko impamvu zituma rero abo bantu ubona ko bagaragara aho peti nta kazi nabiki kandi mu bidoga bikora nyene mugabo agumatonda muri studio nimushobora kwibaza yuko hariho nigiye tugenda tukaba bagenzi baba producteur ukaguma hajya bavuga ati hari umuntu aza kuzi no kuririmba ndaza kugufasha kumurikodinga kwereka ati ngaho ni ufyonda no ngaho gaje ukaguma hajya wabikoze nk'icuro nk'icenda ugashuka ati suni pati yakanyimbo kamoya biradushikira ibyo bintu ni kubera ibiri muri twebwe nivyo biko ko indirimbo bizonakunda donc uraduhebuje aba gospel muravyumvise igituma je mvuze ko bidakunda ni kubera ko nzi neza yuko ico gihe uri kuravuga batama bacu bakora n'abantu baharurika waba wicaye ngaha uzi neza ko bakwaje abantu barimba indirimbo z'Imana buje ni bande ucu bavuga direct ukabaheza basi okay no musi naho bariho nabandi benshi mugabo bari bahari Shalom shalom nshuti zange bakunzi bimbonesha kure yacu Fresh TV Desa 57 turabamukije ubugira kandi tunga tubaye ikaze mu kiganiro cacu ico nshoboye twadise umutumire mushasha reka tumikaze atwidondore maze twinjire mu kiganiro cacu nyezina atubwire nishashoboye turabaye ikaze murakoze cyane ego wo twidondora ego ku mazina nitwa Nd Eddy hama ego ico nshoboye ni byinshi ariko reka tuza kwinjira neza mu bisego turi kumwe na Nd Eddy mu majambo make canke mu majambo avunaguye Nd Eddy ninde ntashaka ko mukurikira irya mbere ni umusore afise ingabirano iyo ngabirano mfise nyinshi mugabo ndakoresha cyane iyo kuririmba no kwandika nkaba ndabikoresha mu guhesha Imana icubahiro bisigura mu ndirimbo ndoramana ego zimba okay Eddy yabitanguye ryari byaje gutara kuko ati ntanguye muri Sunday school canke nari nkuze hamara bikunda nja kuvyiga maze ndabishobora Eddy we byatanguye gute jewe nakuze ndabibona nakuze ngenda muri eglise papa ntwara na mama hama ndabikuriramo gutyo mugabo kuba serie canke gufata umwanzuro wo kuvuga ati ndabijemwo rero maze kwisangamo iyo ngabirano yo ko nshobora kwandika hari muri 2015 ego donc watanguye nka Eddy nyene canke watanguye mu band atandukanye n'andi ma team ariko wahagurutse nka Eddy amaze kubitahura nyene yafashe no gusariye nkuko bitubwiye na ma groupe nka jewe aussi donc narabivanga nta n'ubu ndacakorana n'ama team ayandi mugabo kandi nongera nikora na jenyene okay ni iyihe mpamvu cyane cyagusunikiye kumva ko uja gukora nka Eddy naho kandi ukora kora même temps ma groupe ariko kumva uhaguruke nka Eddy ni iyihe mpamvu cyane cyagusunitse nimba atari ibanga ryawe niyo nkoranye nayo ma groupe mba ndiko nkora nka jewe nyene yego kubera ko mba ndiko ndashiramwo ubujewe muri abo bandi benshi yagerageje kwiheza va mugabo ntaco swati amaze kuva uno gushikuva ije David Kenzi gushikira n'umutwe turavugana Eddy amaze kugaragaza ibikorwa bingana gute ndavuga ku ndirimbo zizoshaka amaze gushira ku mugaragaro indirimbo mvanze nizo z'amatimu ziwawe nyene kuri Eddy ziwanje ni zine ego zine okay Eddy uravye gospel mu gicacu cy'u Burundi ubona ifise ikibanza yategeza kuba ifise canke tugereranyije muri bihugu bibanye ubona ifise ikibanza kingana gute usibye ko mu Kirundi sanze tuvuga ko ingendo y'ubundi ivuna ngimvuze ngo ndabire ku bandi biragaragara ko turi nyuma ikibanza okay wamaze kuvuga ko biragaragara ko mengo turi nyuma turabiye ku bandi ngaho okay turabe basubwiye gucacu Burundi mu gihugu cyacu mu kibanza yategeza kuba mu canke yacari gukora cyane canke ntimuranakora tubandanye dukora kuri Eddy tuko tuvuga muri rusange je numbe ngo navuga ko twobandanya dukora swat nka zimwe canke zitatu mu ntama zituma canke umaze guhoma akayiko zituma gospel iri mu kibanza iri mu no munsi ariko turafisa twifuza kuyibona kandi namwe muri ko murakora nivyo ariko muravye no kubindi bihugu bibanye nka zimwe zibiri canke zitatu mu ntambanye muri zituma irahiri no munsi iri nk'izahe kuri jewe ndibaza ko harimo kudafata n'agaciro igikorwa
avant yuko je nitwa kwanza umuririmbyi ahimbaza Imana bitangura nitwa umuririmbyi hama ni jewe imitamwo kubikoresha bigahesha Kristo icubahiro canke nkabikoresha nkahanura abantu canke nkabikoresha kwa kundi nkabwira umuntu ati naragupfiriye nubwo bitabaho donc ndafise choix yo kubikoresha so muri rusangi rero ibyo affaire y'uburirimbyi ndakeka ko idahabwa ikibanza yategerezwa ego mu gihugu cyacu tugerageza kuraba zimwe mu ntambanyi zituma idahabwa ico kibanza yategereza guhabwa ni hagati ku baririmbyi bihagaze ku mamedia bihagaze kuri bande oya twese turabifisemo uruhara ego kuko ari abantu bari serieux bazi ibyo bariko barakora bariho ariko kandi aba moins serieux bariho sigura aba moins serieux cyasumbye inguvu bari plus serieux bo dusanzwe tubizi ko loi y'isi uko imeze bashaka gukora ibyiza byinshi gose mugabo ukoze akantu gatoya katari keza ego abantu biraborohera cyane gufuta vya bindi byose 99 ku bwa kimwe biroroshye cyane turigaho nyine turavye nk'ababitanga imbere cyane gose badudu bapone bande n'abantu bakoze ibikorwa dufate indirimbo zabo za kera no musi cyavuga mu mashengero nahatandukanye n'umwana wese akura yumva mugubu hariko havuka amageneration menshi cyane kandi ku muvuduko mugabo ntibagire impact nk'abo bantu babitangiye imbere kandi n'ikigihe cyabo bihagaze nibikunda ko indirimbo nibikunda ko indirimbo bizonakunda donc uraduhebuje aba gospel murabyumvise igituma je mvuze ko bidakunda ni kubera ko nzi neza yuko ico gihe uri kuravuga batama bacu bakora n'abantu baharurika waba wicaye nga uzi neza ko bakwaje abantu barimba indirimbo z'Imana buje ni bande ucu bavuga direct ukabaheza bas okay no musafate bariho nabandi benshi mugabo bari bahari sindabyibaza nuko batari benshi cyane bazi ahubwo uye mubaye benshi bisiga ngo byategeza ko impacta beaucoup plus kuko mubaye benshi byategeza ko impacta nivyo ariko tubifashijemo nibaza iracari avi wanje nabwo mvuze ko ariko bimeze cyane muri benshi mugabo twe tuvuga muri rusange nabivuze kare ko injavyi zitabura ni kuvuga ko hariyo bariko barakora neza en même temps hariyo n'abariko barajaganya nkore ico kirundi mu mbabarire mugabo hamwe nuko twese tuza gutabura ko aha turi bizoshika tukahava hama hakaza abandi rero ikintu abandi bantu baturushije ndibaza ibindi bihugu nibiki bakora bazi yuko atari bo bonyene bariko bazobaho hariho abandi bazoza so mu gukora kwabo kose bakora nk'abariko bategurira inzira abandi ariko ndibaza yuko hariho kwa kundi kwa gukora wikwegerako donc wo ivyo nivyahera muri nimvugo nta bumwe buhari mwose ni kuvyiwe nibaza ko bisa nk'ivyo bisa nk'ivyo atubwiye ducisha ko ntaba gutera amabuye tuko tuvugira muri rusange oya nta muntu ninya nduba cyane gose gusa nta ofete igituma ndakwajije ko benshi abango gospel mu gice cy'u Burundi ntivugwa ntahigera ngo amamezi ntabashigikiye ntavuze gucyo ndashobora kubaza question nanje nubwo uri umujournaliste wewe nanje ndakubaza ngabire tokungwa ndakunda kwishuri oya ngo bakubaza est-ce que nta ndirimbo abo badukuriye ba papa ba Potre Apollinaire ba Dudu urishire ko indirimbo zose basoye wazimenye oya si zose mugabo kame hariho nyinshi zabo tuzi kandi zijya nizari zisengewe ou bien oya zose indirimbo zabo uraza kubona yuko hariyo ikibazo muri kote zose ni analyse ziwanje hariyo ikibazo muri kote zose oya ubetse igituma ndakoje ko muririmbyi muhoye ikintu kicambira kugira ati twebwe igituma tudatera imbere ibikorwa byacu ntibavyumva turi mu gihugu batabishigikira amamedia ntavyumva ntanabivuza natwebwe nidushigikira natwebwe twenyene bitangurira kuri twebwe gutangura twebwe deja ni turi serieux n'ibintu by'iwacu donc biragoye cyane gose uno munsi umuririmbyi arashobora gutumirwa ahantu gukora agaca hera ku ndirimbo ya mbere n'umu artiste afite indirimbo yariye muri studio yaraye n'amajoro peut-être ko iramugora akarinda ava kuri iyo stage atarimbye basi ni refrain y'indirimbo yiwe voilà donc agomba ko abantu
ava ngaho baryohewe abaheza abashushe. abaha amahiti so Imana idufashe cyane. Yego. Ico ni kibazo deja udashobora gushima ibintu vy'iwawe ushaka rinde abigushimira muri place yiwawe nibikunda je no prefera kugenda buke buke ariko nzoshike neza hako ngenda nihuse abantu bavuga ati urakaze waduhezagiye mugabo ibintu byose wakoze nta n'ikintu na kimwe ciwawe wakoze. Tukingaho nyene muri rusange ubundi nka wewe Eddy muri byo atagira eglise locale uramwumva gute uramutahura cyane? Jewe numva umengo numugumutsi none utagira eglise gute? Ntabwo ati jewe vraiment nta shingiro se ndindiriramo aho numvise ndongowe ndinjira kimwe gusa ndumuririmbye kandi indirimbo gospel. Sinzi ukuntu nomwita mugabo arabuze n'amazina yo muvugako so zateka tugaruke kuri Eddy ku bikorwa vyiwe by'indirimbo ziba twe ku indirimbo zine uwo twibutsa indirimbo watanguriyeko. Natangiye ku ndirimbo yitwa Sinakosheje. Yego. Ni giki cyo kumotivye kwandika canke histoire iri derrière iri nyuma y'iyo ndirimbo? Histoire iri derrière ya Sinakosheje ni ndende. Ego yaje mu bihe bitoroshe cyane gose. Antukaze ntushaka kuvuga kuri miko nundi mwanya w'intahe ifashe kugeza no kuri no saha iyo ndirimbo niyo ifashe novuga ko ifashe carrière yiwanje yose kuko nigihe hari ibintu byinshi duhura nabyo kandi bitoroshe cyane gose mugabo iyo nibutse ko ijambo rya mbere nabwiwe avant yuko ndabyinjiramwo bino bintu ryari ijambo rimbwira ati peti nturi mu mafuti ntiwakosheje ntabwo watakaye umeze aho hantu niho aho uri fonsa gumugenda. Niyo mpamvu tuyita Sinakosheje. Donc ni ryo jambo nabwiwe ama turaryagura. Yego ndadevelopa muri iyo ndirimbo. Indirimbo ya kabiri. Indirimbo ya kabiri Narakunzwe. Ya gatatu. Ya gatatu burya navuze zine n'izitanu n'izindi ziraza. Okay, ya gatatu voilà ariyo Sinakosheje, Narakunzwe, ariyo yayibagiye tiyo indirimbo ziwanje cyane ndagufasha ariyo Icabona. Voilà ariyo ni vyinshi zibaye zine. Yego. Na Nipo Salama. Dicabona nayo ni histoire iri nyuma y'iyo ndirimbo nayo bari ya Dicabona nabwo izingiye kuri jewe jenyene. Dicabona izingiye aussi ku buzima bw'abandi bantu bose nagenda abona Imana igirira neza antuka byamaye kumenya yuko na hantu namwe habi Imana itokura umuntu kandi na hantu namwe heza Imana itoshikana umuntu. Ndiko ndanaliza gusa ubuzima bw'abantu umuntu ubona no munsi ejo ukabona diku Imana irahinduye ibintu. Narabonye abantu bagwaye ingwara abadokteri bamaze gusinyati wowe uzogenda mu Buhindi atari uku urapfa ataranagenda ibintu bigafata inzira. Narabonye n'ubu ndacabona rero cyo kubishingira intare ni byinshi. Ubundi kugira wandika indirimbo ibanga ryo kugira kwandika indirimbo ni rya ukorera ko arubwiye ati jewe ndashaka kubona abantu ngene babayeho environnement canke ubwanje nkaba nagize ukuntu shaka kwanda ndi mwishenge bakigisha ijambo nkumva ndasico ndabivuga ko Eddy we ibanga afise ngo yandike indirimbo ni rya ndakunda kumviriza uri muri jewe. Ego iyo atacho avuze nanje naco mba mfise mvuga. Iyo ndakunda gutebana na nyene igikogwa ko ibyo ndiko ndakora si iby'iwanje. Ego lorsqu'il s'agit yo gukora indirimbo vuga ati sinzi igihugu cyacu ni cyiza ibyo byo ndibaza ko bisaba ko mfata ikaramu ubwo nyene cyangwa kuvuga ati igihugu cyacu gifite imisozi bigaca bikunda mugabo afere y'igikorwa nzogaburira umubiri wa Kristo bisaba ko ntebana na Kristo nyene igikorwa ambwira ibyo ntegerezwa gutanga sino atari uko ndashaka kwicara n'imyaka 2 ntanditse. Ubundi umwanditsi wese n'umuririmbyi wese n'umwanditsi canke hari uwuje kwandika ubundi akaririmba gusa canke umuririmbyi wese tegeza kuzi kwandika? Oya usibye ko ari no iwacu bigoye cyane gose umuntu niyo wanditse indirimbo ikaje nitangira kwa karorero je hari indirimbo nyinshi nandika nkaca ndaba nkavuga ati mana yanje
ndabiravyo plan n'ibiki indirimbo siyo gusohoka no munsi cyumvira none ndayihende ubwo bini wacu turafise ama complexe ukuntu hari ukuntu umuntu umuhaye indirimbo mengura mugaye hariyo umuntu yahamagawe kwandika bariyo bandika gusa ari ngaho indirimbo bayiguha irumva ko kabisa ari indirimbo ishobora gufasha abantu mugabo we ntashobora kuja muri studio kuko ijwi giwe rita yibaza ko ari we yibaza ko ridashobora gukunda kuko hari abantu baririmbye batari bafite amajwi yataye baririmbye kandi barumvigwa ego ubundi Eddy mu kugira wandika indirimbo hari mushaka kumviza indirimbo abantu babiri kandi bose baririmbira gospel ukumva iyo ndirimbo yiyumvirije ukumva umengo nta n'umuntu wayipartage yo cigarukizaho nyene wayumvise umengo cugira stop niyindi wumva naho ko baraka verse kakarinye tuzi muri Bibiliya kamwe ko musubizamo umunsi wose abantu babiri batandukaniye bose n'abana b'Imana bose barinda indirimbo mpimbaza Imana mugabo umukamengo wacuhagarikiza kandi bose barinda indirimbo z'Imana abantu babiri batandukaniye kuki canke haba iki muri abantu babiri kandi bose bagiye muri studio vraiment nziza cyane bo kuco jewe nibaza je ndakunda kuvuga ko umengo nta ndirimbo mbi ibaho en fait sinabuze indirimbo mbi ntahure ni indirimbo zibiri ariko imwe ndayumvirije umuntu ampaye link mfite ashaka kumva kakaririmbo ugapartage nkumva na Jesse nonayimara cyane stop nundi akamba kamwe ngumengo ndikaka verse twama tuvuga mugabo nkumva umengo no magroupe yose neza ugashirayo abantu babiri difference habaye iki je nibaza ko mu makeya yaba ari question ya abyita gute circonstance hari umuntu ashaka gukurungikira indirimbo ati amahoro indirimbo y'amahoro ugacurunga indirimbo y'amahoro mu mahoro ariko ukuntu usanga umengo uri uragora umunyamahoro mugabo urungitse indirimbo y'amahoro ku muntu amazi imisa yabuze biroroshe cyane kwa ikonsoma ari indi ndirimbo ushaka kurungika y'umubabaro ku muntu wamaze imisi aryohewe uye wanashaka si n'umubabaro si n'amahoro ni dans indirimbo nyene z'uguhimbaza je veux dire ego tandukaniye ku majambo canke mu gihijemo bon il est vrai que hariyo abantu babiri hariyo soit ufite edagmagereza gufuka ibintu bimwe dushaka ibintu bijya kumugaragara akabazo gasanga kanyuma imbere yuko duheza Eddy murakunda kuvuga yuko ntidushigikiwe n'ivyo bikorwa byacu naho bigera mu gusanga arasohoye mu kwa kabiri mu kwa gatatu arasohoye n'indirimbo mu kwa kane kandi agomba ko vraiment nta kigaruka nta kigenda muziki w'u Burundi mugagare mu kwezi kwa mbere asohoye gushika mu 12 igituma rero iyo motivation gutuma umusoro kandi wavuze ko bidakunda atahuri kuraja biragoye biranka motivation niyi jewe iyo nibaza biroroshe cyane kwiruka ugasiga ikintu cyo kirakwiruka inyuma wo kwiruka umuntu ariko arakwiruka inyuma ukamusiga papa ariko iyo uri kuriruka ngana ikintu cyo kirakwirukamwo biragoye kugisiga so je nibaza yuko nka jewe muri kote yiwanje nta buryo nta bintu bihari mugabo niyo bamaye amahera y'ikirato nisanga yageze ku producteur ni kubera ikintu kiri muri jewe kirambuza amahoro ndumva umengo none ntabikoze nindazobikora nindazoza anyumvire imbabazi ati bana nukuri yego bariyo abashobora abo bishika bakavuga ati nzoriha je ndakwemereye indirimbo je maruye bamaze kunyemera n'indirimbo nka Sengs muga ntari murabona abavyemeye byose mwese muramubona so iyo bishitse nkibuka yuko ego abantu bashobora gufatirwa kandi baranyemera usanga bajya banyemereye bafise ibindi bintu ujya musi bari bafise vraiment umutima wo kubikora mugabo barafatiriwe none ndabite babi oya ico natahura nshobora kucita kibi cyane yongunganya kubera ko ibiri muri jewe nivyo bimpusa cyane gose ebana ndashobora gukora n'importe quoi kugira ngo ishikane ikintu numva ko indoto ziwanje zishike quoi donc nibaza ko impamvu zituma rero abo bantu mubona ko bagaragara aho peti nta kazi nabiki kandi bamwe bidoga bikora nyene mugabo agumatonda muri studio nimushobora kwibaza yuko hariho nigiye tugenda tukaba bagenzi baba producteur ukaguma hajya bavuga ati hari umuntu aza kuzina kuririmba ndaza kugufasha kumurikodinga kwereka ati ngaho ni ufyonda no ngaho gaje ukaguma hajya wabikoze nk'icuro nk'icenda ugashuka ati suni pati yakanyimbo kamoya biradushikira ibyo bintu ni kubera ibiri muri twebwe nivyo biko nidushobora kubihunga voilà reka rero imbere ko turangiza aducishizemo gato mu ndirimbo yiwe
Okay. Iby'ineza yawe barabimbaza, iby'ubuntu bwawe nagahebuza, wuzuye imbabazi n'urukundo, n'abatakuzi bamenye yuko ineza yawe ihoraho. Wuzuye imbabazi n'urukundo, n'abatakuzi bamenye yuko ineza yawe ihoraho. Yeah, yeah. Ndicabona, ndicabona, je ndicabona cy'ibyo ukora, jewe ndicabona, icabona, oh, ndicabona cy'ibyo ukora, nawe wabeshe. Oh, 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 oh. Maduraga je. Wow. Murakoze cyane Eddy. Murakoze nawe. Mukurangiza cyangwa n'intererano ushobora kubwira abandi bari bagenzi bawe. Dukore. Abaraho nibo bavuze ngo abakoze barigira iki barashimirwa, ndabijyaho kandi ndimba reka dukore imbaraga twawe tuzagera kuki tudakoze kugiza, abakoze barishimye, sinibuka parole neza. Donc reka dukore kandi na Bibiliya iravuga ngo udakoze nakajya. So je nibaza yuko nitwakora tuzi neza ko uwo turiko turakorera ari umwizigigwa, ari Imana idasinzira, itaryama kandi itaraba nk'uko abana b'abantu baraba. Nubwo ukora igikorwa juste urazi ko dushobora kuja muri studio juste Imana yagutumye gukora indirimbo peut-être izofasha umuntu umwe. So ryoherega uwo muntu umwe, Imana niyaduhamagariye twebwe kuba aba star canke barurangiranwa, twebwe turi juste indogoba Kristo ariko hejuru, zifasha Kristo kuba rurangiranwa. Bidakunze ko twebwe tuba rurangiranwa, mugabo ibikorwa byacu bivuga Kristo bikaba rurangiranwa, Kristo akavugwa cyane muri ibyo bikorwa. Dushimira Imana tuvuga ati Yesu yaramamaye, ni nayo mission twari dufise, niyo dufise, niyo tuzoguma dufise. Turyohererwe Kristo w'umwizigigo, ama ibindi bintu byose ndishire tuzobyongerwa. Je nibaza ko ari ico kinobwira umuntu wese ya ego. Utubwiye naho gato cyane ku ndirimbo uvuga taramara iminsi myinshi cyangwa ushize ku mugaragaro, itwa ni byinshi. Nayo wabitewe n'ikintu utishoboye Imana yagukoreye nze umbucurigiriye ndirimbo. By the way ndiko ndakora icabona ni album yose, ni album yose. Donc après icabona haciyaza ni byinshi. Ndacari muri rya sanse nyene yo gushinga inahe nk'icabona, ndiko ndabwira abantu ati nivyaheze, nimba Imana yaragiriye neza kanaka, nawe irashobora kugira neza. Mu ndirimbo ndavuga ko sindi je nyene wagiriye neza mu mamiliyoni menshi y'abantu, gusa naronse akaryo ko gushima. Ni indirimbo nakuye source kuri muri Luc 16 hariho histoire y'abanyamibembe 10 bari bahuye na Kristo arabakiza, mu nyuma hacagaruka umuntu umwe muri 10. Kristo aramubaza ati none ntimwakize mwese, kuma ça peut se faire ugarutse uri wenyene. So je rero ndi umwe muri mamiliyoni menshi y'abantu Imana yagiriye neza, hama ndaronka akaryo ndayishimira. Ego ubu tutari ibikorwa byawe birya ngo ntushobora kwareka dukurikirana, ashobora kunyaje gukurikirana indirimbo zawe ku bwinshi, nibwo twagize akantu gato kuzigira gute. platforms yose ukoresha. Okay,
page ziwanje zanditse ko Ndeddy ni nd.eddy. Kuri Instagram yanje ni Ndeddy uko nyene, kuri YouTube ni Ndeddy uko nyene. Ego sinzi indi nibagiye niki. Facebook, Instagram zose na iCloud byose ni Ndeddy byose. Ego ndabashimiye namwe Fresh TV +257 ego murakoze cyane nshuti namwe bakunzi mwako muradukurikirana tubashimiye tungatutsa kuza munagira like share na subscribe mu mushobora kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu byinshi ku bwinshi dushimiye na best kadufasha kuri kamera yatumye mu nama imaje sanita cyane mani baheze